Uribuka Reveriye ejo bundi igihe yari karaganiriza urwaruka rw'abagumyabanga hariya muri Ntuze Makamba, yavuze ati kujenga jina kubaka izina, yego ico wasize, ico wamaze, ico wakoreye igihugu, ico wakoreye umuryango neza abajama. hari icyo warumeze nk'uvuze gusa ucura uhindura ukuntu wakivuze ati kuganira n'uguruha rw'abagumyabanga. Burya rero warumeze nk'uvuze ngo kuganira ngo nimbonera kure, ahubwo burya nararavye nsanga Burundi bari bwaratevye, imbonera kure ziri hose. Urazi gituma Reverenda mukunda so wawe, hari ikintu yigeze kuvuga. Wewe urashobora kuba uri ngaho ukavuga ngo waritangiye igihugu, ufise abana 8, nta numwe arimwo ari mbonera kure, nta numwe arimwo ari umupolisi, nta numwe arimwo ari umusirikare, nta numwe arimwo ari nyumba kumi. None wowe wumva ubayeho gute? Je ndibuka ntangura kuvuga ibintu by'umugambwe kuntu bamwe mu bajama nari ifise baciye batangura amakritike ngo wa muhungu ngo no muri CNDD-FDD bikujyahe. None ufise ingorane bikujyahe? Okay, jewe niyondi we nimba wumva abigufitiye ingorane nkura kwa maboko uzora ko ari cyo nzobura mu byo nari nsanzwe ndiko ndatungana. Ibintu bya Pan-Africanism ndabikunda je ndavyanga. Uno munsi bariko barakeza Taoreze ngo ni igikoko, bakibagira ivyo Neva navyamaze gukora uko bingana. Kubera ki nayo batamukeza abene gihugu tugombe tureka abakozi ba leta tubiho abene gihugu basanzwe. Kubera ki batavuga ati dutegura urugendo rwo gushimira nyine icyo mukuru w'igihugu ibintu amaze gukora mu myaka 4 gusa. Paeje ngijya bantu bari yavuze ko ari kuyongera akabaraga, bagomba bayongera ingufu, bayongera akabaraga. Hari abantu batu bwoko kutagira indero, kubahuka abantu batangana. Fabrice ujageze ku rundi rwego atamuntu yarakwiye kumushira ku ruri. Oya kuko ibintu byose biraboneka. Sivyo kuvuga ngo byo gupapira guhadikiriza ko gutya na gutya. Oya ibintu birivuga byo nyene. Fabrice ndamufata nka ba Venera, ndamufata nka ba Siyoni, ndamufata nka ba Ziranotse. Bajya nibamuze, bajya nibamutama dukwiye kububaha. Kuko umuntu azana ikintu ashobora guhubuza abantu barenga 200. Ujya ni mutama nawe. Umvuyo atacakwiye kuba. Nijya abari mutama muri bamuze. None umvuyo asa nabajya baza kudandaza ibicapu mape. Ngo twengo tugiye gukora ibi ukazotegereza bigaherera mu bicapu. Abantu nibateye. Ari naco catumye gihahamura abantu. Ibyo Fabrice ababwira no musi ugasanga kugira ngo bavyumve bibanza kuba ikibazo. Kubera iki bahahamuye n'abandi baza nibicapu. Urabona ngo mu Burundi ngo harapfuye. Hapfuye cyane niwe wapfuye. None ahubwo we niwe waheze nta kintu maze. Ibu gihe tugezemwo ni gihe ca business. No gukira ibintu by'ivyiyumviro birashe birabimbere. Ahubwo ikintu nagiye kubona so wawe. Burya abantu bagwiza imyidogo bapfara bakene. None wewe ubanje kumva we kuguma widoga ho. Ikintu cyose nukuyidoga. Ikintu cyose nukuyidoga. Wumva wozova mwiki? None wumva ubushaka iki mu buzima? Nta kimwe. Nk'ubu tumaze kugera mu rwego rwo gutangura kubona abarundi bavuga ivyiyumviro byiza bizima byubaka uvuga ati iki kintu ni cya kindi babanyamahanga baturushije. Apana kuguma kukijiwe buri mwanya ngo vipi bana vipi how many vipi vipi mu bitu kura kazi chapa kazi kurya kazi ngo vipi bana icavuze mutamaraho mutama uriya byamwubahwa nawe Ntuze Reveriye chapa kazi safi neza iko bimeze ntabyo gufina sanga amazuru wararitse ngo vipi usanze abantu aba ariko barinywera ngo ubona gute bana banza ukora akazi byawe urabona gute we ariko ari kurinda ugumbanyiriwemo nawe wiri ugaramyura musanza hari bahati mbaya ngo vipi oya ivyo bintu burya je ndashima ivyo nyakuba wase Barundi yamavuga ati burya rero umuntu arinze ubona ageze mu mirongo ngaha atariha atupfa wiruka neza nivyo erega kugira ngo upfe wiruka nuko utawararondeye kandi imyidogo ya buri muntu abafise rero ubu ntuzenya iyo myaka yabitara itararegana canke ngo bayishikeho
ni umwanya wo kurondera. Rero uriko urareba uyu munsi abarundi dukwiye kuja mu bintu byunguka. Nani ntuze se mavumba yama yabivuze. Dushaka ibintu byunguka umuntu yumva akavuga tejo ni heza. Muri ubu buzima bw'uno munsi tuba dukeneye nyene ibintu uvuga ati iki kintu umuntu agikoze ejo gifise inyungu runaka. Erega burya nta usaza ari wa mwana. Burya umuntu aguma agenda uko buca siko bwiye neza. None atana kintu na kimwe uzovuga ngo hamwe bakera baratubwira ngo kera ngo nkiritera nkarisama wateye iri. Uribuka Reveriye byo bundi gihe yari karaganiriza ugwaruka rw'abagumya banga hariya muri Ntuze Makamba. Yavuze ati kujenga jina. Yego. Ico wasize, ico wamaze, ico wakoreye igihugu, ico wakoreye umuryango neza abajama. Ibyo byose rero guhindura mindset yo kubaho bihera kuri wewe bikazotandukira n'urubyaro kwawe neza. Natacho wasize uzocuvuga wewe ngo ikibazo uvuga ngo papa ngo ukuntu uko atana ngo hapana ni handi ushaka bavuga ngo ntacho yamari umuryango neza. Reba kujenga jina icyo kintu cya mbere kujenga jina gikenewe. Reveriye yarabivuze kabisa tubaka izina. Hari icyo warumeze nk'uvuze gusa ucura uhindura ukuntu wakivuze. Ati yakuganira n'ugora hagwagumya banga. Burya rero warumeze nk'uvuze ngo kuganira ngo nimbonera kure. Ahubwo uje nararavye. Nsanga Burundi bari bwarateye. Imbonera kure ziri hose. None abanyabuva zo kubwira ngo za barake wara. Nimbonera kure. None hajya hirya ngo wazarenda nimbonera kure. Hajya hakurya ngo inkera gutabara nimbonera kure. Abana mugamba imbonera kure wumva gute canka uravye turetse nahaje nkongaha muri USA y'amakundi ya Trump hariho zimwe bita ba Proud Boys nimbonera kure zose. Proud Boys bajya nimbonera kure gusa. Ariko ngo wabuze zi Burundi ngo nimbi gute kandi namwe muzifise ubundi vipi. Hariho ni umuntu akurikira idea ideology niyo iheza ikagira nti ikarondererwa izina runaka. Rero urujya gwaruka hajye wacu hakurya bakurikiye idea iciyumviro imbono neza ikintu babona ati iki kintu ni kizima kibone hakiri karesha. Ntiba byoroshe. Yego mama kwisi ya Mungu. Je ndibuka ntangura kuvuga ibintu by'umugambwe kuntu bamwe mu bajama narifise bace batangura amakritike ngo wa muhungu ngo no muri CNDD-FDD bikujyahe none ufise ingorane bikujyahe. Okay jewe niyondi we nimba wumva abigufitiye ingorane nkura kwa maboko uzora ko ari cyo nzobura mu byo nari nsanzwe ndiko ndatunganya. Udashaka kubijamwo nta kibazo. None hatanga atari ku nguvu kuko nawe hari ibyo urimwo nanje bintashima mugabo ndaceceka nkihorera. Ndahumva ngo urabona abana ngo ujya muhungu ngari mu mugambwe none ingorane ziriye bikujyahe nimba arimwo mureka bimwe wewe niba utabikunda bihebe nawe ja mu by'umutima wawe ushaka mugabo ntibiduteranye ntutangura kubona ngo ujya ngo yabaye ngo ukuntu oyaye ujya muhungu bana ngo nimbwa ngo nimusende DFDD none wewe basi wewe utari imbwa uri mu biki mugambwe w'igihugu utanguva ngo ujya ngo nimbwa ngo nimbwa ngo y'igihugu. Ahubwo hari ibintu batamenya. Ujya rero ujya n'umugambwe w'abene igihugu. None n'umugambwe w'abene igihugu kuva ku biswi by'inkona gushika no ku muzehe neza. Abakambwe n'abakira amagi n'indamunda. Yego nizo zikira amagi nyene. Iyo bimaze kugira ukuntu n'indamunda zose urazi gituma reverenda mukunda so wawe. Ari ikintu yigeze kuvuga wewe urashobora kuba uri ngaho ukavuga ngo waritangiye igihugu ufise abantu 8 nta numwe arimwo ari mbonera kure nta numwe arimwo ari umupolisi
nta numwe arimwo ari umusirikare, nta numwe arimwo ari nyumba kumi. None wumva ubayeho gute? bacitangiye gute? None ako karanga mutima ubwo ico intuzenya kuba mu patriotique no bivuga ko ari nko kuba nko kugira karanga mutima, kwihebera ikintu. Ufise abana 8, nta muri byo byose narundaguye, nta numwe mwana wawe uri kurigisha ati mwana wawe rero wewe ni wakura ubimbonera kure, cyangwe raba nawe kuntu wabanyumva kumwe, itware neza, gira ubutwari, gira indero nziza, discipline mu mubano, gira urubano rwiza. Urumva ico kintu nawe ejo uzovemwe ikintu uze wubaka izina umuryango, ntuzupfa utagize izina mu gihugu. Ariko ukaca usanga uriko uravuga ngo abapolisi ngo nukuzimu, nimba irigi rimwe ryaboze ntuce uvuga ngo yose yaboze, kuramwo rijya ryaboze, apana kuco uyitira amagi yose ngo yaboze. Niba hariho nk'umupolisi agize ibitari ibyo ntuce uvuga ngo abapolisi bose ngo nukuzimu. Yabijya ntuzenya Reveri yijya Mutama, ujya ni muzima. Ujya ni muzima kabisa. Kandi dushaka abantu bazima nka mwene kuriya. Bijunja n'ijambo, apana byo gusanga umuntu ahukwa. Mu buntu butagira epfo na ruguru. Ibintu bidapanze. Ababandi amazi imisi bacokora Fabrice ngo nta kigenda. Ugasanga uri umuntu w'icyuka, umuntu ariko arerekana ibintu bizima, ngo ujye ngo nashoboka gute kandi yerekanye ibintu. Ahubwo rero uzorabe we wari ku kivi. Urabona ejo bundi yagiye kwerekana ahantu bariko baratunganya. Ni ntuze. Ni Fabe ntuzenya. Fabe Homes. Fabe Homes to airport. Fabe Home 2. Kandi yavuze yuko faze ya mbere iri muri valeur ya 50 miliyari francs. Miliyaridi 50 z'amafaranga y'amarundi. Kandi turamaze kubona naho intuze batanguye construction. Ariko se haje wafata inzu? Nishwanje haje ubona to hafata. Haje umuntu yafata inzu kandi akaja muri zijya vira nziza. None zijya zimeze n'iyi. Ukaca usanga hariho nk'abantu bataye ubwoko ngo atungurya ango nta kigenda. None ko hariho n'abatwereka ibicapu bigahera ari ibicapu ngo bashaka ngo leta ngo barindire leta ngo izobahe ngo kuri airport ngo abariho buba muri Roma, ngo muri Roma. Ndetse Fabrice kabyiguriye wewe kwabyironderera akabitunganya, kandi nawe n'umwana w'igihugu, urumva ico kintu so wa ukaje usanga rero ari abantu batu ubwoko, kutagira indero, kubahuka abantu batangana. Fabrice ujageze ku rundi rwego ata muntu yarakwiye kumushira ku ruri. Oya kuko ibintu byose biraboneka. Sivyo kuvuga ngo byo gupapira, guhatikiriza ko gutya na gutya. Oya, ibintu birivuga byo nyene. Fabrice ndamufata nka ba Venera, ndamufata nka ba Siyoni, ndamufata nka ba Ziranotse. Bajya ni bamutama dukwiye kububaha. Kuko umuntu azana ikintu ashobora guhubuza abantu barenga amajana 2. Ujya ni Mutama nawe. Umvuyo ataca kwiye kuba. Nijya abari Mutama muri bamuzehe. None umvuyo asa nabajya baza kudandaza ibicapu mape. Ngo twengo tugiye gukora ibi ukazotegereza bigaherera mu bicapu. Abantu nibateye. Ari naco catumye gihahamura abantu. Ibyo Fabrice ababwira no musi ugasanga kugira ngo babyumve bibanza kubikibazo. Kubera iki bahahamuye n'abandi bazana ibicapu. Nzanira ikirungo nishire. Ngo tugira dukore ngo kano kantu kumbe wapi nta kiriyo n'ama schemers. Abaskema yonyene guskeminga abantu. Ukazana igicapo gashira harya ukereka abantu ngo inyubakwa ngiteye ubwoba, bigaherera mu bicapo imitwe yaguheranye ukacuvuga ngo leta ngo yanse kuduha ngo intuze ngo niyo turindiriye. Ubundi higiye wabicapa leta igihe wabicapa mwari mwafunditse yuko ujya kwereka abantu igicapo kandi leta itarakubwira ati gira uko ngo uzobikorera hana. Ubu ntidukeneye amajambo, dukeneye ibikorwa. None ibyo dukeneye kugira ngo imbonoka zoza y'igihugu isange twigeze mu hugu itaragera, kandi ihagaze kuri wewe na jewe. Twese mukandi twaguma mu majambo nta kizova muri abantu nkwereka karorero. Ibintu bya Pan Africanism ndabikunda je se ndabyanga.
uno munsi bariko barakeza Traoré ngo ni igikoko bakibagira ivyo Neva navyo amaze gukora uko bingana kubera iki nayo batamukeza abene gihugu tugombe tureka abakozi ba leta tubiho abene gihugu basanzwe kubera iki batavuga ati dutegura urugendo rwo gushimiranye n'icyubahiro mukuru w'igihugu ibintu amaze gukora mu myaka 4 gusa paeje ngijya bantu bari yavuze ko ari kuyongera akabaraga bagomba bayongera ingufu bayongera akabaraga ngijya paeje iri haje rabi barabara rya Ntuzenya Cibitoke Bujumbura uraba ukuntu rimeze n'amavuta imigenderanire hagati y'ibihugu byari byaradukoye ko amaboko ubu ni safi urumva ico kintu ubu injya ziva hanze ziza mu gihugu ubu ngira ngo ni nka 20% uko byahora kare twari turi nko muri 80% injya zava hanze ubu natwe hageze aho turima tugashora mu Rwanda mu Buganda Kongo Tanzania kubera izo zose ni inyigisho z'akarangamutima muzehe agenda arigisha gwaruka n'abandi neza urajya mutama wacu ni muzima ni se barundi ugomba gushira Traoré hejuru ari muri Burkina Faso kandi natwe dufise igikoko kiri hajya kandi kimaze gukora ibintu birenga oya ariko nta kibazo ukorekora indiyo mwendo reka ko bemera Traoré kweli zigende buke buke bizakira ibintu byose atangorane ntabwo mushobora gushira Traoré ego sindamugwanije ariko arakora ibintu bizima muga bikorera iwabo ntabikorera twebwe twese Afrika yose ariko akorera oya hari gihe wose bavuga ngo nabandi bakwivugira nka kuriya nyene ariko mugabo tuvuze kuri se barundi wewe se barundi wewe wameze neza Traoré bijya ariko ahubwo hari abandi ku zindi mpande babonona akarere President Traoré bijya bintu ariko arakora President Neva yabikoze amaze kubikora nk'iciro zirenga igihumbi kawakiye se ujya bakiye ako sindagashiramo amaze kubikora nk'iciro zirenga igihumbi oya ari ku kivi gose bwo urabona nta n'umuntu akigora kwashi none wo gwara kwashi gute abantu bose bariko bararira bijya Ibrahim Traoré ariko arakora muzehe yabikoze mu myaka 2 ya iheze ariko ntitwamukeje kubera iki twebwe ntitwigera dukunda iby'iwacu nibyoroshe ntitwigera dukunda iby'iwacu tugomba dukunda iby'abandi ijya Grarake ijya Grarake dufashe Ubuganda Tanzania Kongo u Rwanda Kenya nyine cyubahiro mukuru w'igihugu Neva yadahagarara amagabo East Africa iba yarapfuye iba yaraturitse oya mbeshutse iba yaraturitse gusa nuko nundi haguma hatutumba ibintu akazarasukamwe amazi naho ubundi akarere kaba kamaze gushwanyuka niyo mpamvu ndakubwiye East Africa iba yarapfuye Neva tohagaze bwuma akaba umuntu w'umushinga nahe kwanza ujya n'umuvyeyi imbere ujya n'umurezi n'umwigisha akongera akaba n'umugwanyi intwari ko intwari oya barabizi niyo mpamvu n'abandi bari nakure yababwiye ibintu baravyumva je ngomba kuzofinance urugendo rwo gushimiranye n'icyubahiro mukuru w'igihugu igihugu cyose bakora urugendo Butanyerera ikora urugendo Bujumbura ikora urugendo Buhumuza ikora urugendo Bujumbura na Gitega bakora urugendo rwo gushimiranye n'icyubahiro mukuru w'igihugu gusa jenze meransheti miliyoni 5 10 nshire hajya mvuga ati kora urugendo amamodoka shiramo amavuta mukora urugendo rwo gushimiranye n'icyubahiro mukuru w'igihugu amakamera yose y'igihugu cyose abari ngaho isi yose ibona ati by'ukuri bwa undi mu Burundi sahantu horoshe wahe tuza kuvuga bya Traoré dufise umuzehe wacu amaze kwandikisha amateka urumva ico kintu oya ariko nabyo ntaribi none ntaribi reka noriya bamukeze nabyo ni sawa ego ariko n'uwacu ntibamwibagire niba mukeze mugabo twebwe abarundi ntidufata umurongo wa mbere mu kumukeza mu gihe East Africa yose East Africa community ahitwe tuyifisa aha cyo kirombika kuko atobaye Burundi
Kongo iba yarafashwe. Tanzania yo kobaye kuri gati imboga bajya ni oya Tanzania yogerageza mu gakeya nayo intuzenya mbashanda ziti sogoro ni Kongo honye kari sogoro yugururira ha nye kari sogoro ikongo oya Kongo bajya ni imboga ni ndomboro ya soro gusa nabi kwikubitira ndomboro erega twe nitwe twigayisha ntubona so wawe ndakubwiye ntubu nubwo twovuga ati dutangure kampanye yo kuvuga ati umurundi wese ubu turi miliyoni zaba 13 atange igihumbi urumva ico kintu igihumbi kimwe tuce twihameza 6 umurundi wese abe yatanze igihumbi kimwe cy'amarundi turi kumwe ndakufise bo mu kiringo cy'amezi 6 igihumbi kimwe mu mezi 6 umurundi wese ari mu Burundi n'abari hanze basi igihumbi kimwe none twoburi barabara ryiza rya Rumonge Bujumbura twoburi barabara ryiza Gitega Bujumbura twoburi barabara ryiza Muyinga Gitega ntibyoshoboka tuca tuyubaka mugabo rero nukwicara ku ntuzenya kuri internet dukeza abandi byokunda byose none nuko hariho babandi bamwe batumva akazi kaba ari kurwanya ivyo ngo barabahenze kugira ngo nzama barabara ngo bagira bayirire bagira ngo bace bayajya ngo ntayo bazubaka ba Pacifique na Rufyiri ubu byumvise rero ari ntaho mpagaze neza ati atahagaranga ngashimike acavuga ngo Pacifique yabivuze ngo ko bagira bayagira ngo arabizi ngo byafise ngo inkuru z'indani zo kwanya kumbe numuba mugambi wo kurwanya intuze mbere y'igihugu sabotage sabotage yo gusabotaja economy y'igihugu biciye muri ayo majambo yabo bakatamanikirwa bajya nibana aho mfatwa nibana kwambiye ibyo babyoroshe okay kabongera nyawo nibana kwambiye nyatari we rero uvuga ati hajya kwa Fabrice ntegezwa ko hagurira mugabo wenda kwemera ma kwa Fabrice atara kandi hajya anainda ndahashaka inzu kugira ngo jewe mvuye mu ndege mbe mbona muhira neza yo kuvuga ngo umutagisingo ashaka kumvuna amaboko ngo mvuye hanze niyo mbwira tutantwari ayo bandi batwari ndahagire ndahatambuka kiri haje nukuhagire ndahatambuka ati he ngigi inzu yiwanje ni haje nukuhagire mugabo ukabuze yuko ntwara nyene nkuko utwara abandi Let's sawa tugende ubwo kumvuna amaboko ngo urabona abana ngavuye ngo mu kigo cy'indege ngo bavuye hanze mvuye hanze none mfisa yo gutera inyoni ngo avuye hanze ngo afite amafaranga nayo wampaye nayo gutera inyoni se erega no hanze ntiba yatora none ayo mfise nayo wampaye hanze kandi no kumenya ko datoragurwa ngo umutipe ngo afite amafaranga ahantu hogira ibihumbi 10 cyumbwira ngo ni senkane ngo urumva ngo nta kundi ari bubigende kandi bayari nayo wampaye wewe ntwara hajya kwa Fabrice ni Fabrice inde ni muri Fabe Home to airport ni hafi wewe wase kuntwarira ibihumbi 10 ndahagirenge iyo bintu bitatu y'imodoka nca ndahagira 15 y'ikirenge nta kibazo naho no hagisaha ndashika mugapana kugomba shaka kumfata nabi pisikali bongera nyawo si mchezo chaye mishito niyo mama menga ntibayisondetse imishito ntabwo bayisondetse kabisa aba type menga ntibayisondetse kabisa ntabwo bundi bwo kuri ntuze hariya bwa bundi burya n'ubunyabara mbe ni he kuri Alberson kuri winko buri kubiri hariho babupanze neza nkuko ehera abaha kuntu twapfuye dufise intuzenya ibiti byiza hajya mu Burundi twokora imishito myiza nk'iya pana bya bindi usanga biri mu kabari
kandi tukadanda imisuna irahari imisuna iriho urumva abana ya ingano niyo migano nyine imigano hari na bijya bindi by'ibiti bita by'ibigazi bita intuze bijya ajya amababi y'ibigazi ndayibagiye ko bayita so jese ndayahatse ndayaze kari ibibabi by'ibigazi oya birafise izina nebyo nyine byo bamwe intuzi byo mwaka bijya byo bamwe intuzi bishito myiza ubitunganije neza nagira ngo bose bobigura kwanza usanga ari isana neza urumva ariko heraba agapaki k'ubushito 10 umuntu akagura $4 yego kandi ukumengo nta kibazo kandi ukabona umenga birakwiranye none wagiye kubuvunja mw'iryo jamba wewe agwagira imico giti wateguye izo mashini zo kubitunganya nkuko biza bimeze kandi akongera agasheta no muri rero none wumva nawe yo cagenda bigenza gute oya birumvikana je nega sinshobora kugwanya umugambi mwiza gusa ico mvuga ngo nta kintu cyo guhora none twebwe kusanga abasore hajya mu gisagara kandi payeji hari payeji iriho turetse na payeji ugasanga umutipe afise phone iPhone canke Samsung 24 Ultra igugwa miliyoni 4-5 kuduga ngo ndapfuye ngo ndakenye ngo ndabira ngo vipi bana ukenye gute kandi ufite telefone irimwo imitahe n'imitahe iyo phone yidandaza uca ugenda ukota ahantu ho kurima urimishe muri ya mafaranga nyene ugura imbuto utere ubagaze wimbure abonye kari bakiri muri bandi bakera bavuga ngo naguhamba amaguru okay nibarekere guhamba amaguru mugareke kuduhenda ku mitanda ngo mu Burundi haranyari oya hameze esa hano uzosanga hameze nk'iboni ni hiye ngo abasore bose ngo ahantu umuntu atwara isini akajya n'abajama bagataha bahaze ibihumbi 50 by'amarundi barajya bagataha bahaze nibarekere kuza baridoga babesha abantu ngo ubuzima ngo bwahagaze ufise telefone y'imiliyoni 3-4-5 kandi ufise nka mwene ivyo bintu ari watangura kwamamaza ngo ibintu ngo byose ngo byaraparanga si wabagura amamega kashaka kuri TikTok ngo ubuzima bwanje yego afise phone y'igikoko ngo ubuzima bwanje ubuzima ngo bwacanganye kuva ryari kwereka makungu ko ibintu byayangaye none ariko hari ibintu twibagira none ufise umuvyeyi sivyo hanyuma ugasanga data we byagoranye gatonya ntiyaruzo twateka wocuvuga ngo papa ni imbwa ngo ntiyasoma ugaca bona uwundi muntu ariko ararengana aho ugaca umubwira ngo rega burya twigi wacu ntibatetse bazahaca kugaburira nyapana aho kubwira ngo ubu mwatugisha muzehe wawe gasha ngo ni wihangane ngo natwe niko bimeze none ucizimira ku ifone ngo uri korekana ngo no mu makungu wabona yuko ngo mwahetse ngo so wawe ngo ataki none ubaza ko ari cyo baca bagufasha tarubupfu ahubwo niho baca baguhera bano niho bakuru raba nkujya mutipe yagira gandagure Ibrahim Traoré muri Burkina Faso ngo bari bamwemereye miliyoni 5 z'amadolari baci bamuhana visa ngo n'umuryango we bose ngo babimure ngo batware none uramwishe uragiye abana bawe muri histoire bazokubona nkande wewe byahehe muri kazoza abana bawe bazokura bazosoma ibimenyesha amakuru basomye amagazeti n'ibindi ati so wawe niwe yishe president kubwe miliyoni 5 z'amadolari ese izo miliyoni uciye aho handi hantu ko ziba zifisa akavalere uri wanyu uziko aho handi hantu baje babimaze canye wizeye ute kwazona ziguha okay basi barayaguhaye uragiye ugiye iwabo uzocugura inzu muri za miliyoni 5 ugura imodoka uyasubije wowe n'ubundi utangure kwigisha abana ku mashuri y'amafaranga yose asubiye iwabo wewe nawe ubaye iki citso niba ubaye umwasi w'igihugu ubuzima bwawe bwose kandi ibyo bihera mu kwidoga ngo ubuzima bwahagaze kubera ubunebwe n'ubupfu gusa ubutumva nta coroshe kirimo
urumva ni kwa kuntu usanga umuntu ashaka kurya ivyihuta kurya ivyihuta gute tekereza kora rondera ikubitira none ugira ngo bose babifise bapose bayifise eka